Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nivyasigaye. Umwami Imana ivuga ati baracari benshi. Baracava haracanga abantu bakivanga muri bo. Kuko Imana nibo n'imitima yacu yabo. Tavuga ati bantwarire ku ruzi. Hama babwire banywa amazi. Rero nza gukora ngize kukwereka. Basha baragenda kunwa amazi vya bihumbi 10. Bayanyoye ugutandukanye. Bamwe bagizene bashizemwo umunwa. Baranwa. Abandi nabo barafukama barayora amazi mu rushi bakabanza bakaraba amazi hama bakanywa. Hama Imana ibwira Gideyoni ati abantu bose banyoye amazi banywesheje umunwa bagashira umunwa mu mazi mu ruzi abose batahe. Nibaza ko bari bangahe? Emwe nibaza ko bari bangahe? Ibihumbi 9,700 muhira. Mu bihumbi 32 hasigara amajana 3 nibo basigaye. Bari bafise akaranga keza ko gusobanura. Bisigura iki? Bo bashikiye amazi ntibakubisemwe umunwa. Kuko kubisemwe umunwa akaguru k'igikere urakubita inkara uranywa ibyo byose uyorera ibumba abamye kozi vyahi vy'abana hariya vyose uranywa. Abarura mu bwami bw'ijuru barashishoza barasobanura. Hama abo banyoye mu rushi, kuko uyoye mu rushi uteza kururaba ntumwe ibyo utabona, urabanza kuraba hasa ngo wayoye imizi cyangwa ibyo bitari ivyo ususubizayo. Abayoye neza bakabanza karaba niba Imana yatoye. None rero abarora mu ijuru barasobanura barashishoza barasobanura ivyo barya. None nimburya vyose unywa vyose ukabisanga inda yawe nikivuruga. Mvuze inda mavuze umutima wawe nikivuruga. Vyose nimupenda vyote. Ntanakibikunda vyose. Kuraguza ndiyo, muri ruwanje ndiyo, kuririmba ndiyo, mugabo gutanga igiturire ndi wa mbere. Ukaza kuririmba ufise na rendez-vous y'ubusambanyi. Abo bantu rero ni abo bashira umunwa mu huzeye bakayorora vyose ibije vyose barajya. Abarora mu ijuru baririnda, uragenda wirinda. Abarora mu ijuru baririnda, barasobanura kandi duhamagara gusobanura neza. Tugasobanura ibigirira akamaro novuga imitima yacu. Gusobanura kwiga, gusobanura kwiga imigenzo myiza ihimbara Imana, kwiyubura tukaba bashasha, guhinduka imigenzo ya kera tukayiheba, tugahindukira nkuko Paulo yahindukiye, tukayiheba. Wari umusuma, hariho ijambo nkunda cyane. Wari umusuma ukabiheba, ahubwo ugakoresha amaboko yawe kugira ngo Imana iguhezagire. Ahubwo wahora umusuma kubera ukenye cyane bakenda bakagumya ibanga kubera ingeso, ahubwo ube ubufasha abandi. Mwikete Paulo Mweranda yandikiye Abanyefezi ikigabane ca 4 niwe atubwira ati uhora ari gisuma nakore hama Imana imuhe ivyo gufashisha aboro. Mwumve namwe iri jambo ry'Imana ukuntu rimeze. Uhari gisuma nahebe kwiba ariko akore hama Imana imuhezagire aronke ivyo gufashisha aboro. Yavuze ivyo kugira amastoke no kugira amakonte bloqué muri banki. Oya, sivyo yavuze. Abarura mu ijuru kandi abakurikirana ivy'ubwami bw'Imana bategerezwa gusaba Imana
gusaba imana ibarinda, imana ibarinda, gusaba imana kugira ngo ibafashe kubana nayo neza. Mbega wewe usaba iki? Mwumvise akarorero kazima ka Salomo ukuntu imana yamuhaye akaryo ko gusaba hama agasaba. Niyo mwasoma neza ico gihe Salomo yaronka akaryo ko gusaba imana, yari afise imigabo n'imigambi avuga ati abami nakwirikiye baragize nabi, baracumuye, barababaje imana, barahemukira imana. None ko mukama untoye ukandagiza igihugu, fise ihangiro ryo guhesha icubahiro, fise ihangiro ryo guhesha icubahiro. Nzogerageza uko nshobora kose. Naho ivyamugoye bitabuze, mugabo yari afise ihangiro ryiza. Niravuga ati imana rero aragerageza gushika naho imana ibona yuko atonye iwe. Iyo utonye ubukama, iyo utonye ibwami, rega ubutonye ibwami niwasaba kandi asabira abandi, sivyo? Ubutonye ibwami niwasaba yisabira, mbere agasabira n'abandi. Mukama abwira ati ewe Salomo, kutonye iwanje saba ico ushaka. Kandi ibyo Salomo yasavye ibihwanye na ca cifuzo yari afise cyo kunezereza no guha icubahiro imana, yavuze ati mana yanje, je umusavyi wawe ni wewe wanyimitse, subira ku ngoma ya Dawudi umuvyeyi wanje. None numva nkiri muto cyane, sinzi gutegeka. Raba umusavyi wawe ari hagati y'igihugu witoreye, no kuvuga igihugu ngaha birahambaye cyane. Igihugu amahanga atanumwe yoshobora kugiharura ngo amenye abantu bari muri cyo uko bangana. None rero umukama, tabaza umusavyi wawe umutima w'ubwitonzi. Yasavye ubwitonzi muri Bibiliya bisigura ubwenge. Yasavye umutima w'ubwitonzi wo gutandukanya ikibi n'iciza, ukuba neza n'Imana. Nkuko narigeze kubibabwira ngaha mikati kisimu ya kera, bavuga ati Mungu ni iki? Mungu ni bwenge nyabwo. None Salomo asavye ubwenge, abasavye iki? Abasavye imana yonyene. Yasavye imana yonyene kugira imufashe gutwara igihugu, kandi byari bifise intumbero zibiri, vyo gutunganiriza, vyo guha icubahiro imana no gutunganiriza igihugu imana yamuragije neza. Des objectifs pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Yarondera novuga ininahazwa ry'Imana no kurondera urukiza rw'abantu, None ga mu Kristo, wewe uri ngaha mwisengero, ivyo bintu muri ivyo bibiri, kurondera ininahazwa ry'Imana no kurondera urukiza rw'abantu, muri ivyo bibiri iyo uje gusaba mu bisabisho usaba Imana ngaha, ivyo birimwo ngaha. Ndabizi nahora n'abashomeri, ndafise umugwi w'abashomeri benshi. Mushomere ngaha mwisengero icato kibagira gusaba niki? Akazi niho kazi imbere. Abandi basaba amahera kugira bamarize inzu bariko barubaka za Nyaburumba hariya za hehe n'amaparisera. Abandi bakaza basaba imiceri n'ibiharagi, bakaza basaba amahera ya angeri. Abandi basaba ivyubahiro, imifuko y'imiceri. Abandi basaba amapromotion, ivyubahiro n'ibindi. Sivyo baza basaba. No muri ivyo byose harimo icubahiro c'Imana n'urukiza rw'abantu birimwo. Mbega inzu uriko urayubaka, uhora wibuka uvuga ati reka ko ndiko ndiyubaka iyi nzu, sige ivyumba nka bibiri canke kimwe kizohora nshiramwo abashitsi kandi nkabakirana urukundo. Iyo nguze nk'ibiro 50 vy'umuceri, baravuga ibiro 50 vy'umuceri ndabiguze mari yantabaje, niburi nzofuma mpa ikiro kimwe canke ibiro bibiri umukene ari impande yanje. Ivyo uravyumvira?
uravyiyumvira mu bwenge? None rero mw'ikete rya Yakobo niho havuga ati murasaba ariko ntimuronka kuko musaba nabi, mwisabira ibibahimbara gusa, ibiryohera umubiri, bifatanye cane cane n'isi, bitarondera na gatoya ubwami bw'Imana. Mwironderera ibibaryohera gusa kandi birimwo novuga igihushane c'uko Imana imeze. Imana ni Imana itanga, yirekura kugira abantu bose bayegere.